Dori mipendezo. Kumbe sikuiwe. Yakakwemera ko ngo nikuiwe sha. Ni bangu. Yambara mutatari kwiwe. Ngo zana amaberi yanyu. Tugiye gutanga inkwano, tugiye mu bikindi pendezo mani hata. Tugiye mu kuko c'Imana. Wow. Bashimana kweli. Ifoto. Dori ifoto. Uyu turamuzi. Uyu ntawe tuzi. C'est quoi ça? Kandi ushobora mwambikana kaka mutu. Na kaka mutu. Jari ba mutu. Akabye ko kujya bakaka leta tukasubira ukatoye. Hapana. Ibaze ca gihe wari kuragwanira impano yiwe ngo itere imbere ukazobona isine makungira ikimwagiriza Mr. Sam. Muri sanze abantu nk'aba baba bameze nk'abastar n'iki. Bakwegwa na byinshi. Tukabona byinshi hari abashaka kubitira muri kina kiriya canke ugasanga arabashaka kubitira indi zina kugira ngo bice ampano canke bamushire barriere imbere yiwe muri ico gihe iyo ufise ku mutima canke umufise ku mutima uraheza ugashishoza ukaraba eski ibintu umuntu ariko bivuga kubera iki canke bari kagora akora iki kubera iki kugira muhagarike canke kugira mutentege canke kugira ngo yice izina ryiwe muri ico gihe uraheza ukarondera inzira nyinshi zo kugira ngo ukure zanzitizi mu nzira. Ingabire Lydia ndagushimiye cyane ko twahujije imitima tukumva ko dushobora gufatana amaboko. Cyo naraririye kenshi ko nshobora gukora. Nari nabuze umuntu umwe gusa twozamukana kugira ibindi bishoro bidugiremo. Rero ku bw'Lydia Ingabire na Shimirimana Aline turasavye mwe muzodukurikirana canke tugiye gutangura gukorana iki gikorwa mutuje inyuma nkuko vyanditse Ndio muturere kiraro nzi sasa oya dusengera urugendo ukagenda gusenga amasengesho aho namusi ndayumva njo Mana turagushimiye kuri Imana ugira neza turagushimiye gitandara kizima turagushimiye sega w'amahanga kubw'iki gikorwa ciza watanguje turagushimiye ko atari twebwe twabitanguje ariko wari umugambi wawe Mana urabana natwe muri iki gikorwa tugiye gutangura ntitudendebukirwe intege uradukomeza mbese ukore no ku mitima ya benshi bumva ko bafise umutima wo gufasha maze mwami biciye kuri twebwe abatishoboye baze bashikirwe wa wundi afise umutima wo gufasha abuza haca ashobore gushikirwa kugira agaragaze umunezero wiwe. Job yake huyu. Sasa bene data nizeye ko mumeze neza ubwo rero jewe ntanguye igitondo fresh sana ndi kumwe n'ikimetemete ngaha cacu muri entertainment ariko kandi na hari inyuma ndi kumwe n'igisungereze hari urakunda ivy'inyuma ntiwova inyuma y'abandi sasa ndi mu rugo kwa Bukeneza ndi mu rugo kwa Bukeneza kimependeza sana kubadida toka turaye kuva haze gushika hejuru kubadida yambariye desami Bridge of Hope nateremka nafika pazoye kabisa kugashetani hivi au kuchona ni ma black and white mipendezo kama yote kabisa Dorichana sharaisi ugacha wicara uri mubiki ka wa muntu uri kwabona imbuta nkizinya umetulia hivi Dori mipendezo kumbe sikuiwe yakakwemera ko ngo nikuiwe sha ni bangu Yambara mutatari kwiwe. ngo zana amaberi yanyu benewa sasa je nizereze ko umeze neza no munsi nagenje kuboneka mipendezo safi sasa safi umeze neza cyane sasa kaka mtu naye kapendeza niaje kaka mtu niaje umeze neza sasa tugiye gutanga inkwano tugiye mu bikindi pendezo mani hata Tugiye mu kuko c'Imana. wow
ifoto dore ifoto uyu turamuzi uyu nawe tuzi C'est quoi ça? kandi ushobora mwambika n'akaka muto Na kaka mtu. Jari ba mtu. ukabye ko kujya bakaka leta wale tukasubira ukatoye Hapana. Wabonye ifoto. uni dad Ekai. Ariko ni dada kawaida iwanje. ariko kuri uyu nawe ni Eh? kuri uyu nawe ni wewe mwambaye nka dada yuwawe uyu nawe mwambaye nka berse zaka kabirahinduka abayo bya berse Uyu yitwa Lydia Ingabire akaba muri Australia. wow Hama na Shimirimana Aline akaba mu Burundi. Akaba ariwe jewe bweneza. nziyo Twicaye hamwe turavugana igikorwa cyuko twofasha. Hama Imana ko yoduhezagira ariko twoza turagenda dufasha abantu batishoboye. Je nkaba ndahari nk'umuntu nshobora kuhashika. Nawe akaba hari umuntu ashobora gusapotinga mbese n'uwundi wari we wese akaba hari umuntu ashobora gusapotinga mu gihe yo kundi gikorwa twatangoje. Naco kikaba ari iki? bride of Hope. ini yangu ndi yangu je yamashure yarancomoka natonda kabiri mundi yes no kwibesha abo twiganye barabizi bambona lendi na vandred ibisigaye nta rusako marashika kure nabonye imizigo myinshi hajya ndetse abadukurikirana barabibona mufise ibintu byinshi urugendo rutanguye no munsi ubufasha butanguye no munsi tugiye guherera hehe bimeze gute So nako ndavuga ati ni jewe na Lydia twimvire gutanguza iki gikorwa ariko hambavu yacu hakaba ari bisongerezi ariwe Patrick barakankiye kaka habibi hama hakaba n'abantu bagize komite ya timu bukeye neza harimwo Rachel harimwo kameramani wa timu bukeye neza harimwo umuntu yitwa Malove ariwe unyene hakaba harimwo na Bonfils nanye ndi muritse murambona na bobo bisi muramubona usanze aserukira timu bukeye neza kawaida jewe nditwa bukeye neza kuko ni jewe izina rihagaze ko ariko manager wa timu bukeye neza akaba ari barakafitiye Patrick niyo mpamvu kaka habi uyu munsi yahagaritse akazi kiwe ahasanzwe akorera ariko aravuga ati reka nifatanye namwe kubera igikorwa mugiye gukora nanje sanze ndagikunda mushobora rero kumwibariza byinshi tukaba tujanye na mukuru uyu Lydia nawe akaba yitwa Olive akaba ari nawe nyene muri komite y'iki gikorwa tugiye gutanguza kabisa jewe no munsi achisani sogeye ukureka ndamwegere kwanza kaka happy no munsi ndonsi bakugiye kumuvugisha sasa imbere yanyu bene dara mfise byinshi no mubaze umupapa mugabo rero reka tuje kubikorwa ibindi navyo rusako ndafitiye ni hanyuma uriko urabona ibikorwa bukeye neza akora ari mu gisata kigoye cyane ku mukenyezi ndetse ku mukobwa muri rusange aho ubona neza yuko benshi usanga babita ibizina bitandukanye babaha amasivi atandukanye atari meza ku bantu wowe kaba atari ibintu urimwo ibintu by'iwawe si yuri ubu vyakira gute mu bisanzwe tumaze igihe kinini tuzinanye turi kumwe rero ni mu bantu bambere bamuteye intege kuko nabona yuko impano yiwe ateza kuyigaragaza kandi ikagira icyo umumariye mu buzima rero iyo umuntu afise impano abantu babona yuko ifite icyo umumariye mu buzima akamara abandi bantu bashobora kuyirahura ko ibintu biriya mbese n'igihugu ni byiza rero ko abantu bamutera intege kugira ngo ibyo mpano ntiyave igwizwa n'ubusa bivanye kumvo izina zirabura mu buzima umuntu agorwa na byinshi ibaze cya gihe wari kuragwanira impano yiyo ngo itere imbere ukazubona isi n'amakungira ikimwagiriza Mr Sam mu bisanzwe abantu nk'aba baba bameze nk'abasitari n'iki bakwegwa na byinshi bakabona byinshi hari abashaka kubitira muri iki na kiriya canke ugasanga arabashaka kubitira indi zina kugira ngo bice impano canke shiri barriere imbere yiwe muri ico gihe iyo ufise ku mutima canke umufise ku mutima uraheza ugashishoza ukaraba eski ibintu umuntu ariko abivuga kubera iki
canke bariko akora iki kubera iki kugira muhagarike canke kugira mutentege canke kugira ngo yice izina ryiwe muri ico gihe uraheza ukarondera inzira nyinshi zo kugira ngo ukure za nzitizi mu nzira kabisa. Neje ndi muri bamwe rero bashatse kurondera ukuntu izo nzitizi zose umuntu yashobora guhura nazo kugira ngo zihagarike impano yiwe zive mu nzira. Neza neza turateye intambwe turetse kwibaza na filime gusa tugiye mu bindi byo gufasha abatishoboye abafise ibibazo bitandukanye ho naho nyine uravuze ati bwa wundi kwa kuboko ndacyagufashe sindagutererana. Uno munsi twumve neza yuko urugendo rwo gukora bino bikorwa rugiye gukomeza gute ku ruhande rwanyu muzokomeza mukorana na Lydia canke murafise izindi projet zizagutse? Jewe kuva tumenya narambira yuko afise umutima n'umuhamagaro wo gufasha abana bahuye n'ibibazo bitandukanye kuva bakivuka canke abavyeyi bakita Imana kabura icepfo ni ca ruguru. Arambwira ati je ndifuza muri kazoza kuzogirira ry'abana batonya ico rije narakimukundiye cane ndamubwira nti ico kintu ciza cane gose naho togitera intege ahubwo reka turondere inzira zose zotuma uzoshika kuri ico ciyumviro. Rero niyo yavugana n'uwo bamwita nk'umusere wiwe Lydia baravugana asanzwe ari umukozi w'Imana akora muri Australia baravugana bamaze igihe bavugana hama aramubwira ati jewe intambwe ya mbere ndabona ko twoyiterana kugira ngo uwo mugwi wacu bise ikiraro c'umwizero sivyo ikiraro c'umwizero nuko bacikishije mu Congereza ni ikiraro c'umwizero kuko ni umwizero ku babandi batagira icepfo ni ca ruguru. Cyo bavuga ati reka tuce guhera kuri umuntu benshi baramwumvise uhingangurukana bumenyi ibibazo yagize avuga ati umuntu ko yarinze atera kamo natwe dufise uwo mutima reka duhere kuri unyene n'abantu bose bane ko hari intambwe yatanguye. Iyi ni intango kuko ko nibindi biri mu nyuma wari we wese azobona afise ico yotereramwe kana jewe na wewe canke ni kuvuga ko nugushiramo ukuboko kugira ngo uwo mugwi wacu ugire ubaka izina kubaka izina mu cyo cyo gufasha banaho nikora kabisa. Yes nuko bene data nkuko mubizi urugendo tugiye gufata no gwerekeza Ingozi neza neza kuri centre. Abantu mu nkurikirana mwarabonye iganiro nakoreje Fidel yagize ikibazo cyo kugwa amaboko barayaca yose n'amaguru yose ndetse akaba afise umuryango w'abana bagera kuri 6 nimba 7 nimba ntihenze. Twayaze vyinshi mu kiganiro ndetse yasavye vyinshi kandi Imana ndabashimira mwese aho muri mudusengera turetse ivyo kubesha byo gushishoza amasengesho yanyu arakora pe. Imana yaruguruye yarasenza arasaba gakinga kagapuspus yarakaronse Patrick Ngoga aho uri hose tugushimira ku kigoro wagize ariko kandi sinivyo gusa aravuze ati ibaze mu bana ntunze n'umugore bicaye muhira arije naho randondera no muga bwanje bwose napambana nkaronka no musi nta maguru nta maboko mfise nzobatunga gute. Bano bavyeyi baravuga ati ikindi gisabo gikurikira reka tugishitse uno musi tugiye kumuraba mbona ibitekeye ariko ibidatekeye ntavyo nzi peut-être ibindi turaza kubimenyera imbere uko biri kose. Ndangiriza kuri Bobo nta gihe kinini ndakubonanye na bukeye neza ariko no munsi ushikiye muri zino ntambwe zo kuduga gufasha zo kuja muri binabiri ndifuza komenya muri wewe uvyakira gute? Murakoze hama je mu bisanzwe ntacyo nari kuvuga kubera gramu kubwa yamaze kuvuga nta wundi muntu yasubiza ariko kugira sinda kumara amazi reka ndakwiye kaka happy yavuze okay niyo mpamvu rero ntacyo nari fise ndenzako uretse gusa yuko ndabishima cyane. Jewe n'abandi bantu twagiye turahura nabo fise vyinshi mba narabakundiye uretse ko ibintu by'amanyanga je ntabije sindabije inyuma maze kubona igikorwa nk'iki n'Imana ari shidutumirira naho rikavugishigikira bukeye neza tumaranye igihe gito ariko nyene bukeye neza ni bukeye neza nyene urabona yuko bwakeye neza kandi niyo tugiye bugiye guca neza ku rujya muryango. Rero ukuntu maze kumubona naramukwirikirana nkuko nkirikirana abandi amaze kundondera ati dufashanye dukorane nukuri naranezerewe kandi nubu ndemera yuko nibindi tuzofashanya na cyane mu bikorwa nk'ibi apana ibijanye na filime gusa nibikorwa bene ibi niyo nahoze naho nagiye ndaca ibi turabihamagarirwa haba masengero yose haba mu migwi myinshi mibano myinshi gufasha abatishoboye ni igikorwa n'Imana ikunda kandi gaheza kabisa. Yes nuko ntitubicisha amajambo reka twigire unanera kusema tunasema turavuga acha kuruko turavuga mako basha ndababwira ikintu kiye mduganye bumve ko
arabanyamugesha hama nkaba ndagushimiye Ingabire Lydia ndagushimiye cyane ko twahujije imitima tukumva ko dushobora gufatana amaboko ico naraririye kenshi ko nshobora gukora nari nabuze umuntu umwe gusa twozamukana kugira ibindi bishoro bidugiremo rero ku bw'Lydia Ingabire na Shimirimana Aline turasavye mwe muzodukurikirana canke tugiye gutangura gukorana iki gikorwa mutuje inyuma nkuko vyanditse nziyo muturore kiraro nzi sasa oya dusengera urugendo ukagenda no gusenga amasengesho yawe namusi ndayumva njo ikindi naco Malove yego nashaka gutumirira n'abandi bose bajya bose bafise impano canke n'uburyo bwo gufasha ngaha bahakura karorero haro benshi uzubona baturungikira ama link ngo do supporting canke ngo tanga mu bandi bagenzi ariko ugiye kuraba vya bindi ugiye kuraba nta bikorwa by'urukundo nk'ibirimo ni vya bindi baba bashaka baboneka ibikorwa byabo ibinabiriya baduge batera imbere babone views nibindi kumbure bisa n'ivyo ariko muri bijya bike baronka baciye muri twebwe baciye no kubandi bibuke ko hari abandi bantu nabo batabironka abantu abo nikora bana bo mwibarabara iki ni gikorwa Imana ihezagira kandi havuga ngo njo tombe uzohezagira ibikorwa by'amaboko yacu kabisa none uzohezagirwa gute ibikorwa by'iwawe nawe udahezagira abandi kandi burya ngo ukuboko gutanya ko kwakira kandi utanze burya wowe ubihemberwa kabiri kubera ko ukuboko gutanze kwa kuri hejuru ukwakira kwa kumeze kuri munsi gutangaze kugiye hejuru nuvuga Imana ni yakorora ihera kuri hakari hejuru sasa nazi ababona utapewa nuko sasa unabihera kumba wabebya gusengaho cyangwa ingo kumba kabisa reka yabonye kabiti yakubise ni koti bako nanje nkubitamo mama pastor ariko mugusenga barakuri inkofero ndayikura no kuri oha ndiyo kugakoti kawe unafanya hivi kama nani papa kwa ugira ibintu byo wewe yakatana kiwawe papa eka dushime Mana turagushimiye kuri Imana ugira neza turagushimiye gitandara kizima turagushimiye sega w'amahanga kubw'iki gikorwa ciza watanguje turagushimiye ko atari twebwe twabitanguje ariko wari umugambi wawe Mana urabana natwe muri iki gikorwa tugiye gutangura ntitudendebukirwe intege uradukomeza mbese ukore no ku mitima yabeshi bumva ko bafise umutima wo gufasha maze mwami biciye kuri twebwe abatishoboye baze bashikirwe wa wundi afise umutima wo gufasha abuza haca ashobore gushikirwa kugira agaragaze umunezero wiwe turakweretse urugendo tugiye gutangura urabana natwe urajana natwe umushoferi abari wewe abari umudereva wa Mana uzobukoze iyo tugiye dusanga ari bazima kandi tuze kugaruka turi bazima dushima izina ryawe ryera amen wow kuburazi gusingana negana nahora mbona wirirwa mu gitanda Dimashe ntajya kumisuyuri arandi mucongera niya naomba Dimashe ndamusanga nimbasengera mu cyumba so nuko reka mudukurikirane mudusengere mu rugendo tugiye gutangura mudusengere mu rugendo tugiye kujamwo kugira tuze gushika amahoro tugaruka amahoro atakibazo tugiriye mu nzira Imana iturinda amaksida ndetse iturinde shetani yoza kudutera mu nzira gushika adushitse ndetse tunagaruke amahoro umunezero tuza kuhasanga tuhasige ndetse twongereze uwundi maka tugaruse mu rugo turabakunda cyane guys ciao ciao